Abanyekongo bo muri Kivu ya ruguru hafi y'umupaka wa Uganda wa Bunagana batangiye guhunga mu rukerera rw'ejo kuwa mbere kubera ibitero bivugwa ko byagabwe ku bigo by'ingabo za Kongo ahitwa Tsanzu na Runyoni. Inkuru y'umunyamakuru wacu muri Uganda Ignatius Bahizi. Amakuru dukesha amasoko y'ijwi ry'Amerika muri Kivu ya ruguru avuga ko inyeshamba za M23 zagabye ibitero ku ngabo z'igihugu mu ijoro ryo ku cyumweru birakomeza kugeza kuri uyu wa mbere ku manywa. Gusa abahungaga ntabwo bari bazi wagabye ibyo bitero uwo ari we, n'amakuru amwe yaturukaga muri Kongo ntiyagaragazaga umutwe wagabye ibyo bitero. Ariko amakuru dukesha amasoko yo mu mutwe wa M23 avuga ko aribo bagabye ibyo bitero. Umva uko byari bimeze ku rugamba. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na bamwe mu bahungaga. Bunagana amasasu ya hejuru n'umugoroba isaha 5 aho za Tsanzu na Runyoni bageze isaha 7 bari kurwana. Wowe ubu ngubu uri kuvugira he? Ubu turi mu Buganda. Ntabwo na n'ubu twamenya abahekeranye bari bande. Ubu se mwahunze benshi? Bose bari Buganda, abantu babunagana ya Kongo. Na n'ubu bari kuvayo guturuka mu gitondo. Ni mu bihumbi basi. Hari ababo bakomeretse se? Umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda hizo mpunzi zirimo guhungira, Ismail Ndayambaje, yatangaje ijwi ry'Amerika ko bafite impungenge ko umutekano muke n'indwara z'ibyorezo nka COVID-19 bishobora kwiyongera. Ibunagana ibintu bitoroshe, byabaye ibibazo birebire. Twabonye abashitsi nyine bo ku gihugu duturanye barahunga intambara. Ibintu ntabwo byoroshe, intambara yabaye intambara hirya y'umupaka muri Kongo. Abantu bamaze kwisuka benshi, ubu turindiriye kubona ubuyambi guturuka mu UNHCR. Gusa abana b'igitongore gishinzwe impunzi bamaze kuhagera. Ubu ngubu turi gupanga uburyo dufatanyije nabo, uburyo twabakura ahangaha tubajane aho baba baruhukiye gatoya, then turebe ukuntu UNHCR yabaherereza aho ngaho ubuyambi, hanyuma babajane mu nkambi zikwiye nyine. Urebye n'amaso yawe ni nk'abangahe? Ni benshi cyane? ni wabarira gute mu mibare? Abantu baranga mu mubare barenga nk'ibihumbi 50, kuko uri kubona ni district yose ya Rushuro, Jomba yose iri ahangaha. Harimo n'abari guturuka za Kigali bamaze kugera ahangaha. Ndumva abantu ibihumbi 50 ni benshi cyane, kandi umujyi Bunagana ni mutoya. Ndumva ko hari ikibazo ubu ngubu. Ni ikibazo kitakoroheye, kuko urabibona nyine ibintu byaho kwituma, bashakira ibyo kurya, ni ibintu biremereye cyane. Gusa turizera yuko dukoresheje UNHCR n'ubuyobozi bwa district ya Kisoro, ni mu masaha ari imbere abantu bari kugabanyuka ko UNHCR twemereye ko igiye gushaka ibimodoka bikabajana Nyakabande. Ariko nkamwe nkaho ukuriye umujyi w'Ibunagana, ndumva ko mwaba mufite amakenga y'ibintu bitandukanye by'isuku, iby'umutekano. Ku ruhande rwanyu nta mpungenge mufite? Ubu ngubu twe turabogamiwe cyane. Urabizi Kongo ni igihugu cyo turi kwigengeramo n'ubundi burwara bwa Ebola na COVID-19 iri aho ngaho. Ni abantu basa n'abatarahuye nayo, nta n'umwe wambaye agapfukamunwa aha ngaho. Ubu ngubu ni ibintu byose dufitemo impungenge nyinshi cyane ku mutekano mu buryo bwa sekirite, ariko turizera tudashidikanya ko biraza gushira. Leta ya Uganda ntacyo yari yavuga kuri iyo mirwano n'abahungira mu gihugu cyayo, ariko ishyirahamwe ritabara impunzi HCR rivuga ko rimaze kwakira bamwe, ariko akora igishaka aho kubacumbikira n'imfashanyo yo kubaha. Amakuru aturuka aho Ibunagana avuga ko abasirikare n'abapolisi ba Uganda bashize ibirindiro ku mupaka ku ruhande rwa Uganda mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abahunga. Nibutse ko mu 2012 M23 yatangije intambara ivuga ko ishaka gukuraho akarengane ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri icyo gihugu n'umutekano muke uhora muri ako karere ka Kongo. Umutwe wanafashe umujyi wa Goma igihe gito, ariko uza kuhava usabwe na Perezida Museveni wa Uganda kugira ngo ugirane ibiganiro na leta ya Kongo yari iyobowe na Perezida Joseph Kabila icyo gihe. Ariko kuva ubutegetsi muri Kongo bwahinduka binyuze mu matora, perezida uriho ubu ngubu Felix Tshisekedi anengwa ko yirengagije ibibazo bya M23 ku buryo atashize mu bikorwa amasezerano leta yagiranye n'uwo mutwe. Kuri iyo mirwano, ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwatumije inama y'igitaraganya yarimo n'abayobozi ba gisirikare mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe abatuye uyu mujyi batewe ubwoba n'ibi bitero.
mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Alia Sanka Darius uri mu mujyi wa Goma, amubaza kuri iyo nama n'uko umutekano wifashe muri uwo mujyi. Inama imaze kurangira, yari irimo umuyobozi w'intara Generali Constandima ariwe guverineri, akaba ari namo umuyobozi w'ingabo mu gihugu Generali Lieutenant Perekenda Musenke wari uri ahubwo mu ruzinduko Goma. Icyahageze icyo gitero cya Musange ari mu ruzinduko hano i Goma. Iyo nama imaze kurangira mu kanya. Umuvugizi wa guverineri General Kiza Kenge aremeje yuko ari abarwanyi ba M23 nibo bakoze icyo gitero muri ako karere k'Icuro, akongera akamenyesha yuko kuva mu gitondo intambara iracyakomeza. Ingabo z'igihugu zimaze gufata imyanzuro ikomeye cyane kugira yuko iki kigeragezo cy'abarwanyi ba M23 kitaba kwiyongera ku bindi bigeragezo bafite bidasoboka mu gihugu cya Kongo no kugira uvuze ko bemeje ko icyo gitero cyagabwe n'umutwe wa M23 M23 basobanura impamvu bavuga ko ari M23 bagaba igitero. Bavuze ko bemeje ko ari M23 kubera yuko ubushize ari twari turi ku itariki 12 kugera ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize. Abo ba M23 bongeye baratera Tugari na Bigega n'ahandi nzeza muri ako karere k'Icuro. Nanone yongera avuga ko mu kwezi kwa mbere umwaka 2017 bongeye bagenda bariba barateye nanone ku musozi wa Sabyinyo. Niyo mpamvu na kundi bari kuvuga ko ari abandi barwanyi atari abo ba M23 kubera ko bagiye bavuga ko bafite ari harimo abo ngabo bemewe ko ari abarwanyi ba M23. Darius, icyo kibazo cy'umutekano birumvikana nubwo cyabaye kuri metero hafi 100 uvuye i Goma. Aho i Goma bavuga ko umutekano wifashe ute kuri ubu tuvugana? Ahanga i Goma umutekano ntabwo ugize ikibazo muri aka kanya, ariko mu manywa abaturage bari bafite ubwoba bagira yuko wenda ibyabaye Bukavu igihe cy'umwezi gishize cyatangiraga wenda bishobora kugera hano i Goma, kubera ko abapolisi n'abasirikare babasigaye hose mu mujyi ahantu hari amabiro ya leta n'ahandi no mu marokwe mu mihanda minini niho abasirikare bari bahari. Ahubwo ibyo byatuma yuko abatuye i Goma basa naho bagize ubwoba, ariko kugeza ubu ko dukubwira ikibazo gihari umutekano uko usanzwe uba, kandi n'abaturage bari gukora ibyo bakora, bari gusubira iwabo. Amakuru twatangaje kare yemezaga ko abatuye mu turere turi hafi ya Bunagana batangiye guhunga berekeza muri Uganda. Abo baturage baracyahunga, watubwira ko bitewe n'uko General Kenge amaze kuvuga ko imirwano iracyakomeza, abo bantu barakomeza kujya kwiyerekeza i Bugande. Kuba twumva murabyumvise ko telefone y'umunyamakuru wacu Alia Sanka Darius Igoma icitse tutarangije kuvugana, ariko yasozaga avuga ko abahunga bakomeje guhunga bagana muri Uganda, kandi ko imirwano ikomeje mu gace kegera umujyi wa Bunagana uri hafi y'umupaka wa Kongo n'u Rwanda na Kongo na Uganda. Bujumbura no hagati mu gihugu cy'u Burundi hari ubukene bw'isukari na lisansi. Ibi byatumye abashinga amateka bahamagaza Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda kuri uyu wa mbere kugira ngo atange ibisobanuro. Yavuze ko minisiteri ayoboye irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abadandaza ntibikike mu kiza ngo bazamure ibiciro by'isukari na sima. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Nta n'ukubwira ati basi ndayifise irazimvye, baguma batubwira ko atayihari. Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko bigana Ijwi ry'Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi
bifise ku buzima bwabo bwa minsi yose. Mu alimentation niho kenshi twahora tuyikura, no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Aho ibonetse usanga abantu batonze umurongo, canke naho ukayironka ukanywa ababo, hari igihe utanabimenya ko ihari. Twebwe urabona muri ubu buzi bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi vy'ubuyi duteka, icayi n'ibindi bintu nyene, urabona nk'icayi c'amata, ibi byose ni ibintu bidusaba isukari, duca dusanga dukoze nabi kubera ata sukari. Yaba basi twayironka ikanatuzimba hoho vyotuma. Kora bayicanye intango zo kweza araho hagera iki gihe yamaze guhera. Ico bikoze Sosumo, ihinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu, rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakaritiye atandukanye mu gutanga isukari, hagatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara ca Bujumbura. Ukuvuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngaho no kujera rumuvuma y'abantu, kuko hamwe bose twababwira ngo nimuze mutorere isukari umunsi umwe. Ni ukuvuga uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ko atasukari afise mugabo twe twamwiyumviriye imbere y'igihe twishura mu gishingo ciwe, ashobora kuvuga ko atasukari afise uyu munsi mugabo ejo ari bari kuri programme. Rero twanebaza ko bipanze neza, isukari iriho. Hariho abantu bakoresha isukari cyane, nk'ubu dufate nka boulangerie ni restaurant, ni indya direct, urumva nk'ubu birashika gasanga raje, urumva mwe nabo canke izinite de production, ubu dufata nk'aba banatira abafuito, abo n'abantu ivyiwe ubirindirije ngo mwiyingariza niho mwebwe muri ku rutonde, usanga kumbura na byinshi bipfuye. Ni ukuvuga rumwe n'abo bantu aje turabisabira uburenganzira, abatuyoboye hejuru bakaturekurira, kandi nta ngorane bagira. N'igitoro co mu bwoko bwa essence kirakenye ku masitasiyo amwamwe nta kihari, ahandi naho bakadoza igiciro canke bakanka kugitanga nk'uko vyemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye. Twe nk'uburuma nko kuva mu gatondo turi ngaha, urabona nk'abaja kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kibadeparasa, ku mugoroba naho ndaza kubisigurira umubosi numve kungene ashobora kuvyumva. Mvuye Ingozi naje guhera saa 3 n'Ingozi ntakiriyo, nazungurutse Bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro, ubuzima hagarara, ubuzima tubuze ngaha. Iki kibazo kimaze nk'indwi nka 3, ariko n'icyari bwabura cyane, cyabura ku sitasiyo. Ubu niho twatanguye kukibura cyane cyane, kigapfuma kizima mugo kikaboneka ko umuntu yewe yicaye nk'uri Ngozi yigi Bujumbura azoza gute? Nyamba yatanga ibihumbi kuva Ingozi Bujumbura azosha atanga 15. Urumva wewe sarashikirwa. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga n'ico kibazo, babajije umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro igituma isukari, igitoro ndetse n'ibindi bidandazwa vya nkenerwa nk'isima bikenye. Bafise amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'u Burundi mu mpisho. Aha umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro Kapitoline niyo nizigiye arizeza ko ico kibazo ubushikiranganje arongoye bwagifashe mu ntoki, kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mukiza akarenza ibiciro vyashinzwe na leta azobihanirwa. Ntawakana ko atoba bishogwa hanze biciye mu kinywabi, ariko ivyo arivyo vyose twokwemeza ko atari vyinshi gushika aho vyoba arivyo bituma bikena mu gihugu. Inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabukambibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri ico gikorwa, kugira ngo nyakubahwa mushikiranganje tubasabe ntimuvyicariye ahubwo mubihagurukire, kuko muvyicariye urumva ni mubihagurukire. Yego me tugiye kubihagurukira twivuye inyuma, turavyemeye, kandi ngira nuko nyene kansovye n'ukuri biraturaje ishinga. Ku munsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganje tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika ababuserukira mu ntara zose z'igihugu, baje bararaba ko hari abikingamukiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe, babikoranye kandi n'abajejwe intwaro. Akarorero ka hafi k'abahanwa kubera kuduza igiciro n'uwahoze ari cegera ca mbere c'utwara inama nshingamateka Space Caritas Njebarikanuye, asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira. Mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro, acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi, bukeye kabiri akugwa mu mabanga yiwe mu biro vy'inama nkenguzamateka. Ni amatora yarahagarariwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda. Nzoyiramye Mathias ni impunzi yo muri iyi nkambi, agendana ubumuga.
yifuza yuko bamutoye bakwibanda ku mibereho y'impunzi. Ubuvuzi ntitwaronka, icyo turimo turabasaba rero izi ndongozi dutoye nuko botubera imbere bakatubera amaso mu mfashanyo zishoboka, bakaza batugezaho kuko turi abantu tutishoboye, turi abantu turi inyuma y'abandi, ingorane twama twagize ni nyinshi, bakatubera imbere bakama bazidufashijemo. Icambere imfungurwa, murabona ko nk'imfungurwa zidakwiye, ariko ivyo byo nukubitegereza bazodusabira hirya no hino. Hanyuma uburago y'amahema arahera kugira ngo babanze biteho ujya muntu atishoboye, ugasanga umuntu yarose ihema kabiri cyane gatatu ari umuntu akomeye. Aishakiye Andre we yifuza yuko batoye bashakira impunzi igisubizo ku bibazo by'umutekano w'imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu sekiteri ya Tanganyika ari na nkambi ya Rusenda iherereyemo. Nk'impunzi yo mu nkambi ya Rusenda, icyo twifuza ko abantu turiko turatora kuri uyu munsi izi tariki 8 z'ukwezi kwa 11 botumarira, turifuza ko bodukura aho tugeze bakadushikana handi hantu ku kibazo kijanye n'umutekano. Turafise ikibazo kijanye n'umutekano muke aha muri nkambi ya Rusenda no muri kano karere, cyane cyane muri zone ya Fizi na sekiteri ya Tanganyika aho twicaye. Turafise ikibazo kijanye n'umutekano muke, turifuza ko botubera indongozi nziza zo kutuvugira, haba muri leta yatwakiriye ya Kongo, haba mu babanyi abo tubana nk'ababanyi b'ubwoko bw'Abembe n'ubwoko bw'Abanyamurenge. Usibye ibibazo by'umutekano muke, uburaro butari bwiza, ubuvuzi ndetse n'ibifungurwa bidahagije, abatoye bifuza yuko byaboneka umuti. Abitabiriye amatora barifuza kandi ko n'ikibazo cy'uburezi cyakwitabwaho. Ikibazo cy'abanyeshuri cyatubereye ingorabahizi. Uyu munsi abana bariko barirukanwa ntibagira ama uniforme kandi ntayo bapokejwe, kandi basanzwe bazi ko mu mafaranga dusanzwe dupokera ya ratio idolari 12 ku kwezi hashira gutunga umuntu, no mu gihe arizo zivamo n'impuzu n'ibyambagwa kuzikuramo uniforme nazo zikaba zinazimbye, bikaba bigorana. Uyu munsi amashuri yatangiye kandi bariko barabaza ngo uniforme ziri hehe. Niyo mpamvu rero bogerageza kudufasha kugira ngo n'abana barabukuntu biga. Bisimana Emmanueline yatorewe kuyobora village ya kabiri. Jewe ikintu ngiye gukorera village yiwanje ni ukuri cyambere nziruka ku bintu by'umutekano muri village, ntuhungabane, nzoba amaso nashaka ndare nasinziriye kubw'umutekano, kuko umutekano ni udusinzikaje ngaha. Ikindi nacyo jewe nzobakorera icyari cyo cyose leta izoba yantumye, senera amashirahamwe yose azobahurikiye ngaha. Icyo azonuma kurondera abene gihugu nzobarondera nabo, jewe sinziherereza ko icyari cyo cyose, nigire nka babandi biherereza ko icyo bazoma nzobaha ko dusangire. Habyarimana Frank nawe ari byo yifuza gufasha impunzi za mutoyi. Zobaserukira vrema imbere mu tubazo twari zoba tuhari mu byo babishoboka. Hari ikibazo cyo kuza babura amataye, hariho n'ikibazo cy'uko usanga abantu amazu yarabomotse bakabura n'agashitingi y'ubugiriki. Ivyo nzokoresha ingufu kugira ngo ngende ndodora imbere ndabe ko baza baronka udushitingi ntibaze banyagiye. Mumenya yuko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda wazatorwa kuwa 3 wa kino cyumweru. Veda Sengabo ku bwaragijwe rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu.